abantu dukwiye kwahereza ibintu bibubaka Kabisa. abantu dukwiye kwahereza ibintu bibafasha Kabisa. nayo ivyo bindi navyo by'amatiku ibintu bitagira umutwe n'amaguru Voilà. ivyo garder ça Voilà. namba ari umuntu mufitana ibibazo genda mu bitunganye mwebwe babiri la société nikwiye kumenya ibibazo mwagiraniye Twarakubonye muri doti ya Fanny Lavine hamwe na mugenzi we Noraski Yeah. ubwo rukundo gumurugaragaza nivyo bintu bagumugaruka tubarira ati nukumvikana no gukundana mbega ati tusubiye inyuma bikorohera gute mu gihe wumvise apeli ya mugenzi bati ndashaka uzumfashe kino gikorwa ndashaka bigende gute nuko dufatiye nko kuri Mimi canke Fanny. Okay, ucambere ubuntu nta mpamvu yotuma nakansaba service mu kintu nshoboye ndeke kunezererwa umugisha wa mugenzi wanje. Hari ijambo nanditse kuri page yanje ya Facebook rivuga ngo mwana wanje uriga kunezererwa umugisha w'abandi. Mwana wanje uze wirinde kugira ishari kubera ishari numwimenyerezo wo kuroga nakayizewe biraciyemwo. Hari umuntu yonezerwa yuko Fanny Lavine yari mu buzima bw'useribateri burajyana Burababaza vraiment ya burajyana ya yes rero Imana yamugiriye neza aronse uwo bubakana yakunze nawe yamukunze kuri ko umuntu tonezerwa wow hari umugisha wabonetse hari ikintu ciza cabaye reka ngende gucelebra urumva ntegerezwa Fanny Lavine numubanyi kubera numunyabukeye iwacu tugira ikintu citwa ubumwe mu budasa kabisa. Ubutandukane bwacu ntibutume tutagiranira ubumwe kuko ubumwe ni nguvu ubumwe il nous fait la force. Yes urumva ubumwe nibwo bushobora gutuma dushika ku bintu ico wowe utari kushika ko wenyene canke je ntari kushika ko jenyene mu gihe dufatanyije amaboko tugashinga uzacu hamwe dushobora kubishika. Hari umuntu donatire atazi kubika ibanga Kabisa ya urumva umuntu atazi kubika ibanga muhejeje kuvugana umenya yuko iryo igisagara cyose kirimenye abo bantu babaho muvanye ubwonyere agateja kubwira tout le monde kandi umuntu nk'uyu usanga nigiwe atagibikira usanga avuga gasohora cyabumvira umuntu ananirwa kwibikira ibanga agiye oye nivyo abandi byo umva ngo iby'abandi ryazorara ntibikunda. Bonjour mesdames, messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Step Media, chain of products for this industry of Buja Flavor. Check nyamakuru chema kibazanira bishamvuga muri industry of Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora reka tuze dukengurukira Imana hama dusubira dukengurukira nabwo bakunzi ba Step Media kabiri gatanu indwi wherever you are ndagukunda cyane kandi big up sana kuri support kwa mutwereka biradutera intege bituma turondera ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye bakubwira kuri mikoro kumara Beni behind the camera ni CK professional umutumire witeka no brother wacu nitworida kuvuga amajambo menshi sana n'umuntu azwi vraiment jengera atanga gukora ibi bintu je natangwa nako kazi namba ndabivuga mishe dukora ikiganiro na Sabas je Sabas atanga kumumenya naratangwa no kuba mu presenter kuri ico niyo mpamvu ndamwubaha sana tuguze ikiganiro mashaka dukora ibintu biri bien organisé. Yes ndakubwira ati ni Sabas ni sino muvuga ngo ni ndabwo muramuzi mfa kubona gusa ifoto y'umuca mumenye je honye ubunye aho nciye hose mbona mu mapancarte mu gisagara ari muri ville habwo araza kumbara ati mbega diri yagenze gute bintu muri filime basige babizera araza kutubwira ni mpamvu genre basige dufise ibyo bakwe muvuga muri industry film ya kabiri gatanu indwi ukuntu sige dufise izo opportunité mbega biriko biraza canke byaraje bimeze gute reka tumwe umwanya Sabas kugira ngo sindabicisha amajambo abaramutse ndazimweruka kera kuri Step Media ndazi natwe twaramaze igihe ko turakora ibibazo twagize drive baberiye yes ariko kuri ndi ruhande Sabas none twatumukumbuye reka tumwe umwanya baramutse hanyuma dutangura ikiganiro nyacu. Grand frère salama Mungu ni mwema ndaramukije abariko dukurikirana nabunda kuramutsa kuko imisi yari baye myinshi sana umwaka wose ndanakwifuriza umwaka mwiza avera watwese cha grand frère ya kuko no 2024 ndazi ko tutari bwabonane ego ariko turaho turashima Imana ya Sabas n'abantu bangaye bamaze kubwira kuri ponctuel nabangaye bamaze kubarira kuri ponctuel abantu bangaye bamaze kubarira kuri ponctuel atari je gusa je nabona yivuze no munsi uri ponctuel ani benshi ya kuri kintu babivuga saba sinzi navuze nawe sinzi me mu bisanzwe iyo wemeye ikintu bitagoranye turabizi ko hari gihe hashika impamvu zitavuye ku muntu ugacererwa mu bintu bitakuvuye ko canke programme igahinduka ariko kumva zitakuvuye ariko mu ikintu ciza
no kuba umwizigirwa haba ku mwanya haba no ku masezerano kabisa kuko namba ari ikintu umuntu ashobora gutakaza bikamugora cyane kugaruza mu bwizigirwa kabisa confiance n'umuntu ambari ati uze wirinde utakaze ubwizigirwa ku muntu kuko aba yagize effort nini cyane kugira kwizera kandi haba ari abantu benshi cyane kumbura ari kwizera ariko kakwizera wewe kiba ari ikintu gikomeye cyane hari umuntu ambari ati rero ngo Sabas ari ponctuel cyane icyo bitubirana na agenda bifise muri jewe ndahora mvuga nti wowe uvuze ikintu nari ngomba kuvuga ariko kurundi ruhande reka tutangure ikiganiro nyacu Saba je vraiment kurundi ruhande uri umuntu nemera sana sinzi ngo kwera twese twaraciye ku ntebe y'ishuri je ngira ko twobivuga jingira nuko kwera ja kuntu wifata imbere y'abandi bantu it's good biroroshe cyane ko umuntu yifeelinga ko ari kumwe n'umuntu ja amunezererewe. Thank you so much. Yes kurundi ruhande rero cyo dusogaruka muri filme no kwifuza ko Sabas yibabwirire ifilm ikuracha kuri YouTube yiwe kuri YouTube yitwa GN mbere gukorana nuvuga tuko turayigirira promo channel yiwe iri kuri ngira yatamwe kuri 0 ya channel je me souviens bien hanyuma no musika bigeze hafi muri 39000 39000 gomesme ni wawe y'imiziki mwiwe y'imiziki igeze kuri igani Sabas Burundi iri muri 40 combien hafi 47 abantu bose bari kuri 40 combien hari bari ko yinukira kuri GN rubise ubwo ko uzosanga bage bariyongera hose kuri Sabas Burundi bariyongereye no kuri GN Films bigenda gute none Sabas byose bifatikanyije byose bikoreye cyari no nuko ni bikogwa novuga ngo ni giti kimwe gifise amashami atandukanye ariko bagiye kuraba umuzi abantu bazi umuzi baca babona yuko umuzi ari umwe jewe ndi cyane mu ivuga butumwa ndabyita ivuga butumwa ivuga butumwa mu ndirimbo ivuga butumwa muri film niyo mpamvu yitwa good news canke GN canke inkuru nziza Sabas rero oya si Sabas ni inkuru nziza inkuru nziza butumwa bwiza rero urumva abantu bazi umuzi barabona ko ivyo bintu bifitanye isano en plus indi sano bifitaniye nuko byose biri mu muntu umwe bikogwa n'umuntu umwe rero biroroshe umuntu yanyizeye hari yashobora kunyizera n'ahandi ni filme two turakurikirana kuri GN niko twogira préviation yayo narijya niko isanzwe yitwa GN ifilme yitwa gute Sabas hamwe no bafasanga ni hands ni ingaruka series iri kwize hafi umwaka mu kwezi kwa kane ikwirakurikiranwa mu kwezi kwa kane tuza dukwije umwaka ingaruka series yaratanguye ni ikintu gikomeye cyane cyo gushima Imana kuko Imana dushoboje umwaka wose ukabashora guproduza kundwi ni ikintu gikomeye cyane ariko kandi twanahawe umugisha n'uhoraho ingaruka series irikira kurikiranwa cyane mu Burundi mu Rwanda n'ahandi hatandukanye rero ivyo navyo turabishima Imana ni ingaruka series tugeze muri saison 4 ejo tuzokwerekana canke yes nibaza ko ari ejo parce que no musi nategerezwa gupublier no musi mardi ariko byagoranye gatoya ivyuma nibisezerana umugani wa babande nkuba setu wakino gihe ingorane ejo tuzotanga episode 8 yuko bientôt tuzatwinje muri saison 5 umva yuko si gikorwa gitoya ariko kuri ndi ruhande Sabas umuntu acavuga ati mbega birakorohera ko twumva yuko muri no misi amuyega ngusigaye ugoye narijyama muri ingaruka series novuga two turakurikirana cyane harimo abantu zunya tubona mugira yo mwijoro eske biroroha ko mukora bimeze gute nka wowe novuga uvugira n'abandi ugira ngo umuyaga nkuzi uraboneka cyane kumbura mes chers amis turi mu bibazo bidasanzwe by'umuyaga nkuba no kuri turasavye muri régie des badufashe niba bibazo bariko baratunganya bitunganye parce que twebwe no kuri tubibazo bidasanzwe cyane la fois passée hariho scène twategerezwa gutadukoze iyo scène twayikoze 22h saine y'ijoro 22h iyumvire saine y'ijoro hari abantu baza gutaha baje hariya hanyuma ndabadeplacer ndabatahane je nashitse hano minuit sabwe yego nashitse hano minuit rero urumva turi mu bibazo bimwe bidasanzwe by'umuyaga nkuba sometimes hari gihe byanka nuko dushobora gutanga filme kuri ku mwanya twategerezwa gutangira bivanye n'ibyo bibazo nyene bihari by'umuyaga nkuba turi mu bibazo bitoroshe ariko twizere yuko bizogenda neza kabisa narijyamo ko muratanga inkuru nziza je ku bwanje ndizera ko Imana izoraba solution ihitamo ko Imana niyo kwemera ko ijambo ryayo ridashika mu bantu iragaragaza uburyo bwose karonda tous les moyens possibles ibintu bigafata intumbero bizogenda neza ariko kandi
n'ababijejwe bategerezwa gushiramwo agatege bashiremwo effort mu bisanzwe hajya yatamuyaga nkuba uhari hapfa ibintu byinshi cyane si twebwe gusa ndazi ko nabandi abantu benshi bafise ibintu byinshi byononekara ishobora gusanga noneho byo birapfa ntibasubire no kubikoresha hanyuma hari ubuzi bwa benshi buca buhagarara hari abantu bidakunda ko umunsi baronka hasiyo imiryango yabo ikacija kurara inzara no kuba ngo ni ikibazo kidasanzwe kibazo c'amatara Imana idufashe ariko kandi n'ababijejwe badufashe kubitunganya abautorite baradufashe ko barabwo kubitunganya kugira ngo kino kibazo kive mu nzira kabisa yes dusubira rero muri filme neza na neza nitwaga byinshi muri filme harimo nuvuga ibintu byinshi twayaga ariko kuri no musi je shaka tuvyage kuvyerekeye ukuntu twovyaza filme yacu umusaro ni kibazo namanzana buri munsi uko nkoranye ikiganiro na Sabas ati mbega filme yacu izoduha umusaruro gute tuzoronka no vuga feedback nziza gute kugira ngo Sabas arafise famille guys arafise inzu abamwe arafise imodoka tuza kushira mu gitora arafise abakinyi ba filme ashoza guhemba kugira ngo genre ibintu bigwe bigeneza kumatanga ya nkuru nziza kandi rero ivyo byose bikenera amafaranga mbega bibaza ko Sabas amafaranga arayaronka feedback arayironka ko bigaragara hari unigeze ko tubiyaga nacambwira ati beni biriko biraza kuko bientôt nabonye Sabas kuri CRDB Romva afisha CRDB gati none finalement bimeze gute biriko biraza ni kwa kundi nyene mu nyuma nca ndavyibona gati wow it's good ubu ndabona ule jamaa tunajuana iko pale juu c'est bien biga bimeze gute Sabas cyangwa ni vya bindi Sabas gusa nyene ari abantu usanga bwati je ni mushire hajya nyene kugira ambe namenyekana bimeze gute Sabas ubwa na mbere turashima Imana amen dushima Imana aho twavuye aho tugeze niyo turiko turaje amen Imana yadukuye hahandi kure ikabitugejeje hano uno munsi itureze neza ikiduhetse ku mugongo wayo ikitubeshejeho izotuma nejo ubuzima buba bwiza canke biba byiza kuruta kabisa hanyuma novuga ngo igituma navuze ngo ndashima Imana nuko nkuko nawe wabivuze dutanguye canke turiko turaboneka bikaboneka inguvu turiko turashira muri bino bikorwa inguvu turiko turashira mu kubaka amazina yacu ku branding hanyuma abantu bamwe bagatangura kutwizera bakavuga ati uriya muntu izina ryiwe ryoshora gukora mu kintu runaka mu kintu cacu kugira ngo bidufashe kino kintu cacu nko kukimenyekanisha rero nkuko mwabibonye CRDB Bank baranyizeye barampa ayo mahigwe ayo ma chance sivuga ngo naragiye kubisaba parce que nta naho nari guca ahubwo uwo mugisha w'Imana just waranje ko hanyuma baranyizera turavugana turahuza turakorana contrat y'umwaka yego turakorana contrat y'umwaka rero niyo mpamvu mubona Ivya billboard iri hariya kuri Avenue Rumonge ya CRDB Bank. Thank you so much CRDB Bank. CRDB Bank ni na bank nziza cyane kabisa reka duprofitiremo tuvugiremo ko Sabas ni umuntu wacu ateye imbere n'abakinyi ba filme benshi baba bateye imbere CRDB umuntu ayigiyemo ni opportunity za hero ubwa mbere hariho ibintu bimwe musanga vyoroshe hariho agakarte canke carte visa ushobora gukoresha ugasanga urashobora kubitsa amafaranga canke kubikuza utarinze no gushika muri banke nkuru par exemple nkaje nk'unkene amafaranga ndashobora kuduga ngaho haruguru hashitse no kujya commune naho wari mwijoro ashobora nko kubika canke kubikuza rero harimo uburusho bwinshi cyane rero urumva gukoresha CRDB Bank nuzo kwicuza ntushobora kuvuga ngo urumva ngo burije urumva ngo amasara agiye hanyuma canke ngurinde kuja utonda imirongo yiki ufite agakate kabura genda ukarukira amafaranga ukabitsa canke ukabikuza urumva ubuzima ukoroha cyane guest ndakubarira ati rero karagaciye kugira ngo mumenye novuga aha Sabas ahari aha Sabas asanzwe novuga abika utujya duceri twiwe dukeye kuko nitwo mu mitumu milliardaire atarabitubarira ariko je reka ndamuite ko afite duceri kuko natujya dukeye urabona ko dusangira sivyo rero bakunzi ba stepmate urambabarira Sabas na indi nzira yes ndakubarira ati rero arakeneye support arakeneye ko mumufasha arakeneye ko gera ku indi step arakeneye yuko azoja no ku mabank yo novuga yo mu bindi bihugu bigiye bitandukanye sivyo neka Sabas cyane idifore ko bagushigikira gume bitera imbere kandi rero nindi nyifato turaba dukeneye na makinyi ba filme bagwera ati kugira ngo abantu babizera baguza tunga babizera ngo bivana n'inyifato nyamugwe bakinyi ba filme natwebwe ngo bameshe makuru ivyo nivyo Sabas yes c'est vrai gute rero no kuvuga umuntu wese arafite ukuntu yiyubaka uko kuntu wiyubaka hari akantu kamwe nasomye ati abantu bazokugura ku giciro wigurishako bazokugura yes abantu bazokugura ku giciro wigurishako ni wigira umwavu ni wigira
igiki niwigira poubelle yeah. bazogutamwa iyarara bazogutamwa umucafu kabisa niwerekana ko uri umuntu yiyubashe yubaha n'abandi nabo bazokubaha niwiyizera ubwawe n'abandi bazoshobora kukwizera niwigira icizera n'abandi bazoshobora kukwizera hanyuma hari ijambo mazi iminsi mvugira abantu niwashaka kubahwa nucike kubaha wiyubahe wubahe ntaho umuntu azohera mu kutakubaha kuko nawe wacitse kubaha turabizi nuko nico umuntu abiba nico yibura so abantu baradukurikirana bakaraba n'inyifato zacu mbega uno muntu kubera ikino kora investissement muri uno muntu ninagira investissement muri uno muntu ejo sinzokogwa n'isoni ejo sinzomarama ninagira investissement muri uno muntu nzokunguka iki rero urumva umuntu ntashobora gupfa kukwizera ngo afate amafaranga yiwe azane ku muntu w'imvuwayi ni waba imvuwayu uzoronka ibiraka vy'imvuwayu ngenzi zawe ariko ni wiyuba nabandi biyubashe nabone bazokwakira that's why dutegerezwa kumenya yuko ahantu Imana yadushize pour divertir gusa ahubwo twari pour éduquer la société éduquer la nation éduquer les nations rero dugomba kumva yuko turabigisha namba turabigisha reka turabigisha beza dutange akarorero keza hanyuma bitume n'abantu bavuga ati okay wa muntu turabona yuko ibintu bimeze neza ari sérieux rero ni vya ku bwacu tumenya abo turi tukamenya ivyo dugomba gukora n'ivyo tutokora kugira ngo n'abantu bariko baraturaba bavuga ati okay uriya muntu naho no mubitsamwe amafaranga ndabona ko atangora n'inzogira niyo mpamvu rero ni ikintu gikomeye cyane kwibrandinga kwiyubaka kubaka izina ryawe kumenya valeur zawe kandi turetse abatubona turafise imiryango turafise abana canke abo turiko turavyara ejo ni waba ushaka kuba umupapa mwiza canke umumama mwiza uri kurabona yuko amakuru yawe aja kuri media canke inyifato zawe umwana wawe azozibona ko akarorera akavuga ati ujya papa wanje ni papa model canke mama wanje ni umumama model niyo mpamvu dutegerezwa kwirinda intege nke zawe nuzibike mu nzu yawe ariko intege nke zawe ureke kuzereka abantu atakintu na kimwe ziza kubafasha faiblesse umuntu wese ashobora kugira faiblesse ariko izo faiblesse pourquoi tuzishira abantu ataco zibafasha abantu dukwiye kwahereza ibintu bibubaka abantu dukwiye kwahereza ibintu bibafasha nayo ivyo bindi navyo by'amatiku ibintu bitagira umutwe n'amaguru ivyo garder ça namba ari umuntu mufitani ibibazo genda mu bitunganye mwebwe babiri la société nikwiye kumenya ibibazo mwagiraniye urumva ntaco biza gufasha tanga ibintu bibubaka tanga ibintu bibafasha nico gihe bizotuma n'undi muntu avuga ati sha uriya muntu yego ntawuzi intege nke ziwe ntaza ama faiblesse yiwe ariko faiblesse ziwe ntaza kuziratira abantu nkuko mengo ni ikintu ciza kabisa Sabas vraiment avuze amajambo meza sana hamwe umuntu yo kumva akanakurikiza usanga avuye mu kintu kandi kimeze neza sana kandi kindi naco Sabas kintu ari kintu ndeka ndamureke Sabas toko turaganira ubunyene novuga nka briefing toko turagira hari kintu yambari ati Beni be urazi yuko iyo ugize amatiko n'umuntu uba wiyugariye sometimes aba wiyugariye imigisha kumbura bahetse ku mugongi wawe dusigura ico kintu Sabas okay ico kintu reka ndakivuge ku gato kuko abakinyi benshi ba filime bagiye bashwana kumbure iyo babandanya bakorana kumbure bari gushikana kure yes turetse n'abakinyi ba filime tubanze tuje no mu buzima busanzwe ino si iriko abantu benshi cyane why mwamenyanye n'uyo mwamenyanye kubera iki uwo muntu ari Imana yazanye ngo abe hafi yawe birashoboka uwo muntu ukaba umugongo wawe uhetse umugisha wiwe canke nawe ahetse umugisha wawe mu gihe uwo muntu mushwanye mukavana birashoboka yuko wamugisha Imana yari ahetse ku mugongo wa naka uwo mugisha munyuranwa utabushikira for example wewe birashoboka kuba hari diri runaka izoca kuri wewe umuntu azokubaza ati Beni wo turangira umukinyi ameze ukuntu turafise idiri imeze uku twashaka umukinyi ameze uku mu gihe wowe ubona nujuje ayo ma critère bariko barasaba ariko tukaba dufitaniye beef iyo diri ntayuzoba uzovuga ati reka ujya mu wapi nta kintu uriya twarashwaje uriya dufitaniye beef ariko mu gihe tuzoba turi mu ma condition meza atangorane dufitaniye directement uzoca wimva ati
Sabas nk'ico gihe umugisha Imana rirateguye ndawuronsa ariko connection yabaye wewe kabisa rero umuntu wese muhuye yaba muto yaba mukuru kubera bavuga ngo ikidahura n'imisozi ntuzi aho muzohurira kabisa ni witeranye n'uwo muntu muri kumwe kubera ejo ntuzi uwo muntu ngo yokubereye iki voilà rero tuje nko muri filme hoho nibindi bindi birashoboka ukavuga ati sha iriya character nashaka muri iriya film buriya nakani we rayishoboye ariko asanga wa muntu ni mucana waka ukacuja kurondera uwundi muntu akurusha canke ataza kubikora ku rwego nk'ugo nakari kubikoramo ugasanga wewe hari cyo uhomvye nawe hari cyo ahomvye parce que kuza gukina nk'iyo scene canke iyo role kujwa iyo hole ugasanga nawe vyari kumugirira akamaro iyo hole yari kumuhuza n'abandi urumva ugasanga abuze ayo mahirwe gutyo that's why haba mu buzi bwose haba muri filme haba n'ahandi même les collègues basanzwe bakorana ku kazi uwo mukolege muri kumwe mwicaranye ubona ushobora kumusuzugura no munsi ariko ejo ntuzi ngo umuntu azoba ari inde kabisa avoir n'umukozi wo mu nzu yoba gukorera ejo ntuzi ico azoba ari kabisa kuko n'ibintu bijanye n'ubutunzi ubutunzi iyo bushatse kugenda bwambara amababa bukaguruka unaenda yes ko muhura bukuntu bugenda bya rero wewe ushobora kubona umenga wararangije umenga warahejeje yeah ariko ntuzi ejo bizokuza ejo kazoza niki twabonye abantu bari batunze cyane mu nyuma baracika bakene hamwe batangura gusabiriza yes imagine rero uwo muntu wimye canke wafashe nabi wihotrouver nawe umukeneye nukuri rero mu buzima busanzwe umuntu wese Imana ashize hafi yawe menya yuko ari umugisha wawe ashobora kuba ahetse umugisha wawe canke uhetse umugisha wiwe gerageza mubane neza mubane mu mahoro kugira ngo ejo ico Imana ateguye kumukoresha ikimukoreshe hanyuma nawe ubigiremo uwo mugisha kabisa Sabas Jeffrey bakubwanje ndaryoherwa genre uri kuratanga message en fait turaba direct ukavuga n'umuntu akumva message yawe c'est bien yuko umuntu genre yumva message uri utaka gutanga kandi kuri ndo cyatugaruka kuri cyane ko turavuga si byiza kushwana n'umuntu ego bavuga ati ngo ntazibana zidakomana amahembe siko nivyo abana aho bizogenda gute Sabas turazi ko turabantu twambaye mubiri shetani yamatwama shetani yatwamamwo imana ikatwamamwo siko iyo shetani rero yaganje mu mubiri wawe kenshi usanga uganjwemo n'ikibi zinda bigenze gute mugihe nashwanye na mugenza okay icyo kintu umukiza wacu cyangwa umwami wacu Yesu Kristo niwe Jenizeye yaratanze solution abigishwa baramubajije ngo dusengo twigishe gusenga mu majambo yabigishije ntarinze kuyadondagura yose harimo ijambo rivuga ngo utubabarire ibyaha byacu cyane utubabarire imyenda yacu nkuko natwe tubabarira abayitugirira canke abatugiriye nabi mu gihe uzi yuko wewe nturi parfait ntiwera ntugororotse Sabas ntabwo yera ntabwo agororotse Sabas ashobora gukora amafuti Sabas ashobora kuguhemukira Sabas ashobora kugutsitaza cyangwa kugutsitarako nkuko nawe wobikorera ubundi ariko nibuke ko Sabas n'umuntu akeneye imbabazi z'Imana ku munsi ku munsi nina bashobora kuja imbere y'Imana ngo Mana mbabarira nkaja kwisaba imbabazi hanyuma nkavuga ngo umbabarire nkuko nanje mbabarira urumva yuko ntazoba ndiko ndayibesha urumva kuja kubesha Imana kandi kabeshwa mugomba ngo nkuko nanje ngo mbabara bangira nabi mugihe nanje ntatanga imbabazi rero solution iroroshe mu gihe Beni tugiraniye agakosa nkuko bavuga ngo ntazibana zidakomanya amahembe ivyo bibaho ariko reka ndakwegere canke unyegere dutunganye mweneda inshuti yanjye hano hantu naraguhemukiye hano hantu vyarashitse hano hantu bino bintu n'ukuri vyarabaye mbabarira hanyuma tubabarirana ubuzima bubandanye hanyuma hari gihe umuntu abantu turatandukanye hari gihe umuntu aba mubi pe ukabona ko umuntu ari mubi ukabona ko mutohuza namba rugendo mwari mufatanije urugendo ni mubabarirane hanyuma uzoba wamubonye umenye ngo umuntu nzomwihanganira canke uno muntu runo rugendo ntibikunda ko tubandanya ariko uno muntu ndamubabarira umunsi nzomukenera mu kintu runaka nzogenda ndamusaba ati yewe ndagukene aze n'umutima mwiza naho umunsi yankeneye mu kintu runaka aze n'umutima mwiza asaba ati ndagukeneye hanyuma dufashanye nitwahiza gufashanya umwe wese abatsubira abandanye urugendo rwiwe kubera iki nabonye peut-être que uwo muntu ntidushobora guhuza bivanye n'ukuntu nubatse nuko nawe ne yubatse ariko tugira ikintu citwa ubumwe mu budasa kabisa ubutandukane bwacu ntibutume tutagiranira ubumwe kuko ubumwe ni nguvu ubumwe il nous fait la force yes urumva
ubumwe nibwo bushobora gutuma dushika ku bintu ico wowe utari kushika ko wenyene canke je ntari kushika ko jenyene mu gihe dufatanyije amaboko tugashinga zacu hamwe dushobora kubishikako ariko biranashoboka ukuntu remwe n'ukuntu ndemwe tukaba tubona yuko kwamana canke kujana mu rugendo tukaba nuko umengo biragoye akarorero hari umuntu donatire atazi kubika ibanga kabisa bro umuntu atazi kubika ibanga muhejeje kuvugana umenya yuko iryo igisagara cyose kirimenye abo bantu babaho muvanye ubwonyere agateja kubwira tout le monde kandi umuntu nk'uyu usanga nigi watagibiki usanga mvuga gasoba cyamvira umuntu ananirwa kwibikira ibanga giwe oye nivyo abandi byo umva ngo iby'abandi ryazorara ntibikunda rero uwo muntu maze kumumenya ariko ari gusanga uwo muntu ari mwiza ugasanga umuntu n'umukozi ugasanga uwo muntu ari kuhaje ugasanga umuntu umuhaye service mu munota umwe ni arayikoze mugabo bushe sa umuntu ugasanga umuntu waramugoye nico giherero kugira ngo uwo muntu be ni mubanye bisaba ko tahura cya n'umuntu wanje ni munwa rero afite umuntu ariko n'umukozi cyane nambe igikorwa kigeze ukamubwira ati wana hari igikorwa nkeneye mugakora ukirinda kuvuga umuntu wawe ukawuga ko bivuga ati iryo nza kuvuga menya yuko ndarihaye Burundi ariko uwo muntu ugasanga n'umukozi reka mukorane ariko rero nimwaba muri kumwe wirinde gusohora hanyuma yigiye nawe wigiye ubuzima bandanye na munsi yaguhamagaye kubwira ati je nanje ndagukene hanyuma mufashanye amabo maisha endelee kabisa yes amasa ranjoye sana ati ukamenya ko uwo muntu ari munwa ese kurundi ruhande tuze tumenya kurutubana nabandi bantu ariko kurundi ruhande tugaruke kuma image tukagenda tumubonamo Sabas ariko nabandi bagenzi yo kinywa amareresi ama evenement y'abandi arayitaba cyane twarakubonye uherekeje mugenzi wawe ta petite sœur no vuga Mimi Mireille agiye no vuga mu mahanga mu gihugu kibanye sinige hari mu Rwanda cyane yavuze ko ari mu East Africa whatever twarakubonye muri dote ya FANNY LAVINE hamwe na mugenzi we Norask ugo rukundo gumurugaragaza nivyo umugaruka kutubarira ati nukumvikana no gukundana mbega ati tusubiye inyuma bikorohera gute mu gihe wumvise apeli ya mugenzi bati ndashaka uzumfashe kino gikorwa ndashaka bigende gukunukuno dufatiye nko kuri Mimi canke Fanny okay ucambere ubuntu nta mpamvu yotuma nakansaba service mu kintu nshoboye ndeke kunezererwa umugisha wa mugenzi wanje hari ijambo nanditse kuri page yanje ya Facebook rivuga ngo mwana wanje uriga kunezererwa umugisha w'abandi mwana wanje uze wirinde kugira ishari kubera ishari n'umwimenyerezo wo kuroga ni wabona umuntu afite ishari ryinshi umenye ko mu minsi iri imbere azobaguruka ku rutaro mu minsi mike azoroga rero kunezererwa umugisha w'abandi kumva yuko unezerejwe nakagiye kurira indege what a praise urumva n'umugisha urumva nakayizewe biraciyemwo hari umuntu yonezerwa yuko FANNY LAVINE yari mu buzima bw'useribateri burajyana burababaza vraiment burajyana yes rero Imana yamugiriye neza aronse uwo bubakana yakunze nawe yamukunze kuri ko umuntu tonezerwa wow hari umugisha wabonetse hari ikintu ciza cabaye reka ngende gucelebra urumva integerezwa yes n'ubuzima mu busanzwe bategerezwa kwigisha kubamwe n'abatagiye se kuvuga ngo ntibari banezerewe hari umuntu aba yafatiriwe ndetse akanamubwira kandi imanza ziracari nyinshi ndowazo ari mariage hari batashitse ariko nka jewe yarabimbwiye hanyuma umwanya narinda Ufise ndavuga ati wow ntegerezwa kugenda FANNY LAVINE n'umubanyi kubera n'umunyabukeye iwacu wari umunyabukeye yes urumva wari umugisha mu bukeye c'était facile ko nawe twari turonse umukwe urumva byari ibintu biryoshye cyane ariko turetse n'ivyo ari ikintu ushoboye no gikora icyo ntashoboye naco nkabwira umuntu hano hantu ndabona ko byangoye nihanganiye kabisa twayaga byinshi na Sabas vraiment misi yose igana cha Sabas ndakunza kuyibagira n'iminota nari napanze nukuri sabo wewe sinzi vraiment sinzi ngira
nzogucara inkwi zaheze niko bavuga n'umuntu ushaka dupaze gahunda arambwira ati Beni uno musi bidakunda reka tugire ejo kandi ndagusavye uri punctuel uzoze ku masaha n'umuntu nubahiriza je vraiment ndakunda guhara ku masaha ndiyizi ariko kuri Sabas ndagaragaza nka punctuel basi na 20% saba vraiment je kubwanje ndagushimire cyane urakoze cyane kandi nizera ko nitwagukenera ubundi uzotwitaba kamuka tuzokumvirije jewe ndahari cyane hanyuma ntitwibagiye kumenyesha abakunzi bacu ibikorwa birahari ingaruka zirabandanya ariko bientôt hari filme imaze igihe narababwiye yitwa Ibohero yagiye ihura n'utubazo tumwe ariko bientôt ndayitanga kuri GNN ariko kandi mwarabonye ko dusanzwe turi no mu bindi bikorwa bientôt intore ntindi murasubira kuyironka ifilme nziza cyane yanditswe na Amede Manirakiza n'ibindi bikorwa yes n'ibindi bikorwa no kuvuga ngo ntitwicaye hanyuma byaguranye gatoyi ino ndwi hari indirimbo nategerezwa kurekura kuri Sabas Burundi ni indirimbo ni video lyrics namaze gukora indirimbo y'igiswahili nayo ne tugiye kuyirekura ariko hagataho hari indirimbo nakoreye mu gihugu cy'u Rwanda yo rero nzocubaze ho I want to sing kuririmba parce que zo zindi ndirimbo ndiko ndatangana indirimbo zo mu myaka iheze zo ma 2020 nari narakoze nsabika umengo narataye nari naribagiye rero ubu ndiko ndazirekura kuko message yarimwe ndazi ko ari kirumara ku bantu bazozumviriza ariko kandi ndababwira ngo mu bikorwa byose birahari ndabibutsa gutemberera Sabas Style Sabas Style company turafise page yacu murabikorwa murabe ibikorwa bya Sabas Style bakriya beza iyo muje muri Sabas Style muba munterereye muba mutumye nshobora gukora filme muba nshobora gukora indirimbo parce que Sabas Style niwe mu manager wanje nta manager mfise manager wanje ni mwebwe abakriya munshorera iyo kaze kubwishi muri Sabas Style vuba nzobazanira bishasha teni y'umwaka ya 2024 teni shasha mwashaka kandi wambika bageni sawa teni mashaka yes amatwa nsumira ngo wanditse bajya bageni bavuga bari bagiriye mariage bukeye sister wacu hari non une partie bamwe ni wambitse Fanny Lavine canke Nuraski oya bajya sije nabambitse pare wabo nije namwambitse bajya bana wabo nije nabambitse hanyuma nazijya mpuzu muri Sabas Style murabizi ko zihari bavuze ngo zijya mpuzu ngo nizi wawe rero abantu bacha babitahura nabi ko wowe wamuhaye impuzu wamutije impuzu bari baje kugushorera oya bari baje kunshorera ariko kandi Fanny Lavine yambaye impuzu yiwe shasha na Nuraski impuzu yiwe shasha ariko ivyo nta nico bimaze parce que umuntu umustar kwambikwa ni ibintu byiza cyane kandi biri simple mu bindi sinaba estanishi no mu ndirimbo African mu bindi bihugu nta muntu yambika umustar ariko twebwe turacari hasi turacarondeza ariko ejo mu misiri imbere nta mnazo baciyambikana hari nk'umukozi wanyu Sabasta ndahari kirazira ko mwigora ufise urubanza reka kwirigura uramena umutwe wiyumvira ikintu kwambara Sabas Style arahari kugira ngo abe umukozi wawe akwiyumvira ikintu wo kwambara kabisa Sabas gusa umuntu wari wese urumva mu Beni docteur urasuri docteur wese ndakwambika uranyambika mugabe j'espère que muri mariage yanje bientôt zokubwira ati tuge unyambike basha kirazira kwiyambika abasha kandi ndahari vraiment ega biraryoshe nuko Sabas yoza kubana kuri kwimana vraiment kandi nushaka kugura yozigura ukavuga ati shaka kugura yes baragura ndarungika no hanze abantu mudukurikirana aba diaspora muri hanze kabisa biraryoshe kwitwa umurundi ufise impuzu yavuye mu Burundi na cyane nk'impuzu yakorewe muri Sabas Style wari umugisha ukomeye cyane kuko nzona zisengera nizo mpuzu wallahi umukozi w'Imana nkuru nziza yes Sabas vraiment ndagushimire cyane ikiganiro cyari kiryoshe sana vraiment umuntu atanze kiraba vraiment azobahovye sana kandi niteza abantu yuko abantu boja kuri Sabas Burundi yes Sabas Burundi ku ndirimbo GN Films kuri ama film vya style navyo Sabas Style Company kuri Instagram canke kuri Facebook ntiharagera kugira site web yawe genre ugurize site web kugira ngo abantu bazagira online naho nyene byorohere sindabikora ariko ni projet la fois passée nasiye mu rugendo nagomba kuja mu ntuzeyi nagomba kujamwe muri Guinée byaranyigishije cyane nagomba kugenda nk'umu designer yari sita salon international du textile africain nubwo ntagenda shima Imana nizi ibintu byinshi hari ukuntu
badusavye igihugu cose parce que n'ibihugu vyinshi igihugu cose gitange legende y'impuzu yanyu yakaranga uyivuge uyisobanure uyivuge uyisigure amwe bagwa ati impuzu yisigure abandi bantu batanguye gutanga ama legende ugasanga yujuje uruntu rungana gutya ariko aravuga iyo mpuzu ingene yatanguye ingene yambagwa ingene bayambaye akantu kamwe hageze kuri jewe ngira ngo nje kurondera imbega ngira nje kurondera imvutano ngira nje kurondera impuzu y'igiti kuri nja ku masite web ndarondera ndagura kuri site web impuzu y'igiti ahantu uri kuraronka ukaronka nakantu uturinye dutatu kandi byasaba yuko impuzu ivuga yose ukayimara neza ndababaye ntangura kugira ama recherche ndavuga ati zino ngorane ngize nta bandi bazoza inyuma yiwanje bazohava bazigira nshangira cimviro cyo kuzogira site web ivuga cyane ku nyambaro nubwo zitoba ari inyambaro z'ikirundi naho izoba ari inyambaro jewe nzanye parce que ndumu créateur de mode naho nzo créer inyambaro nzogereza kuvuga insobanuro yayo ndayitanga insobanuro yayo kugira ngo umuntu azohava yikoresha mu myaka naho nzoba ntakihari bazomubaza ati ino mpuzu yaje gute byagenze gute aje kuri site web asome abone kimwe cyose insobanuro cari gifise byamaye kumva yuko notembera Burundi na cyane amwamwe agize l'histoire ntimuramvya n'ahandi habaye abami ingene byagenda ndumva shaka yuko Sabas style dukora impuzu ivuga impuzu ifise amateka impuzu ifise icisobanuye cyane mu gihugu ifise icisobanuye mu muco n'akaranga ku Burundi rero ivyo biri mu migambi ivyo ni projet ndende ariko urumva izo ofisi inyungu cyane mu migambi ivyo nifuza gukora hari ibintu twafata novuga ngo by'agaciro canke byari novuga ngo byagaragara nk'ibiri imbere mu muco mu karanga byakoreshwa cyane ivyo bintu abantu batacibuka nzotuma nkoresha amadese yavyo madese ndayakoremwe impuzu dimwe umuntu amenya ati ikintu cyari gisobanuye iki ariko en plus niba impuzu yambagwa gusa bimwe n'impuzu ifise legende ifise kaise ifise gisobanuye umuntu ashobora kugenda ahantu agasoma rero urumva yuko ari ikintu kitoroshe ariko ndazi yuko Imana izotuma bikunda kabisa Kezi bakuze step kuri 5-7 urumva wifuza gukurikirana uvuga ibikorwa vya Sabas genda kuri Sabas Burundi ku byerekeye music genda kuri GN Films ukurikirana uvuga filme ziwe genda kuri Instagram hamwe na Facebook wavuze ko ari Sabas Style Company kabisa tuzosubira no gutaha mu mukurikirane ku bwinshi bye bye